Bakunzi ba Mabayi Media TV reka tubashimire cyane kuko ngene mwama ko muradukurikirana natwe ntaco tudakora kujya twame tubashikiriza ibintu byose biko birabera ngaha muri commune ya Mabayi. Uyu munsi rero ngo tuje kubashikiriza iki ndaza benshi bako baribaza aba bagabo ni biki nkuko mubibona ngaha turi kumwe numwe araja kutwibwira numwe mu Rwaruka ariko Urwaruka rusanzwe rukora ibintu byo kwiteza imbere entrepreneuria muri migwi France basanzwe bikorera ubuzi bwabo mugabo bushobora gutuma bashobora kuba abandi bantu rurangirano bagashobora gutuma bokoresha Urwaruka rwinshi cyane na cyane ngaha muri commune yacu Mabayi eka mbere mu ntara yacu ya Cibitoke binakunze no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero imbere ya byose katwanze tumuramutse turabaramukije natwe ego byo kunda ko mwidondo barakurikirana Mabayi Media TV. Ego murakoze cyane jewe amazina yanje nitwa Ndayishimiye Jean Paul nkaba nsanzwe ndi umu entrepreneur muri make. Ego murakoze Ndayishimiye Jean Paul twababonye ahantu mwari mu sare mu nzu muri ko muratanga inkwavu bijya nibiki. Ego murakoze cyane kijya gikorwa mwabonye twariko turakora cyo gutanga inkwavu ni gikorwa kiri mu mugambi wo kwiteza imbere. Icyumviro nyamukuru kikaba cyavuye ku mwigeme igira neza Ange Charlene musanzwe mumenyereye nawe nyene no mu entrepreneur aragerageza gushinga ubuzi no kuburondera abandi. Rero akavuga ati Urwaruka aho nsanzwe mvuka kandi dusanzwe twarabanye nzi ibibazo barimwo ndipfuza yuko no bafasha nabo bakagera kwiterambere runaka. Mbega hajya twabonye wogira zari inkwavu nyinshi burya mwashoboye gutanga inkwavu zingana gute? Ego twashoboye gutanga inkwavu 20 ku bajene 10 umwe wese akaba yaronkejwe inkwavu zibiri. No kuvuga twipfuza gutanga inkwavu no ku bandi bajene ariko iki ni gikorwa c'intango ni gikorwa kizobandanya. Ange Charlene muri uyu mwanya ari hehe ko atashoboye gushika ngaha kandi mwavuze ko ari ciyumviro ciwe yashatse kugira kuki atashoboye gushika ngaha? Ego murakoze cyane impamvu atashoboye gushika ngaha nuko yafatiriwe nababwiye yuko asanzwe yitunganyiriza imigambi ari ku bikorwa byiwe bya misi yose no kuvuga muri no mwanya tuvugana ari mu gihugu ca Kenya aho ari muri mission y'akazi muga mu minsi iza azoba ari ngaha mu gihugu cacu. Mwebwe muri ko muraza gutanga izi nkwavu mbega mwisunga iki mu gutanga izi nkwavu? Ego murakoze cyane ico twisunga ni iterambere ry'Urwaruka nkuko mubizi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi asanzwe afise umugambi wo guteza imbere kino gihugu na cyane ashimikiye kugwaruka. Rero umugambi w'inkwavu n'umugambi ukomeye cyane n'umugambi wunguka vuba nkuko mwavyumvise turiko turabitanga muri zijya nyigisho. Urukwavu rurondoka vuba mu gihe wororoye urukwavu rumwe mu kiringo c'umwaka urashobora kuba ufise inkwavu 42 mu kiringo c'umwaka. Murumva neza yuko urukwavu ari gitungwa kirondoka vuba kandi gishobora gusahiriza mu iterambere ry'Urwaruka no mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Iki gikorwa ni gikorwa kizobandanya kuko nkuko mubizi Urwaruka ni gwinshi muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ntituzogarukira ngaha muri commune ya Mabayi gusa ariko turipfuza no kuzoja mu zindi ntara gukora igikorwa nk'iki nyene. Bakunze Mabayi Media TV ni ya televiziyo yanyu ari Rwacu Mabayi Media TV raba munsi uraba handitse sabone cha subscribe nimba utarabikora cukorako niba warakoze ko naho nureke. Rero nyakubahwa mwaje muserukiye Ange Charlene hoba harabo mufise motera kamo? Ego abo dutera kamo bariho na cyane yuko iki gikorwa ari ca twese nkuko umukuru nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yamabivuga ubu turi mu rugamba rw'iterambere. Rero umuntu uwo ari we wese umwene gihugu muri kino gihugu cacu c'u Burundi arategwa kamo mu guterera bimwe biboneka mu gikorwa c'iterambere. Rero akamo ka mbere no gatera
abarundi boba bari mu bihugu vyo hanze bagiye kurondera ubuzima bwabo hanze, nukuri urwaruka rurafise imigambi myinshi yo kwiteza imbere, na cane cane nobatera akamo yuko boshigikira uyu mugambi w'uyu mwigeme wacu Ange Charlene igira neza, kuko ari umugambi mwiza w'ingirakamaro wotuma urwaruka rushobora kwiteza imbere kandi n'igihugu kikaharonkera akoyoko. Hanyuma abandi nabo twifuza gutera kamo ni abagwizatunga, abo Imana yahezakiye bakaronka amafaranga bashobora gufashisha, nabo nyene barashobora gufasha muri uyu mugambi. N'abandi dutera kamo ni novuga n'indongozi n'abategetsi, novuga nti turabatera kamo nabo kugira ngo bafashe uyu mugambi, bafashe uyu mwigeme wacu Ange Charlene kugira ngo ashobore kubandanya uyu mugambi, kuko ari umugambi w'ingirakamaro kandi ushobora gutuma benshi bava mu bukene bakisunura mu bijanye n'ubutunzi. Ego ababubu baronse izi nkwavu nta kajambo mu batekerera? Ego murakoze cyane, aba baronse inkwavu twababwiye byinshi mu nyigisho twabahaye, ariko kandi akajambo twobatekerera nuko bogenda bakorora izo nkwavu mu buryo bwa kijambere nk'uko twabibigishije, hanyuma bagaheza bagateza imbere abandi, bakokorera abandi kugira ngo abo bandi bokoreye nabo nyene bazoheze bokorera abandi, bikazobandanya muri ubwo buryo bose benshi bashoboka bagashobora gushikirwa. Mwatubwiye ivyerekeye umugambi w'uwo mwigeme Ange Charlene igira neza, vyokunda ko mutubwira mu ncamake ico uwo mugambi uhagazeko? Ego murakoze cyane, umugambi wa Ange Charlene ahanini uhagaraye ku guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi hamwe n'igisata c'imyuga n'igisata ndangakaranga. Rero muri uyu mugambi ni umugambi wo kurima kandi tukorora kijambere, ariko muri uko korora tukorora ibitungwa bito bito bigwira vuba kandi bifise akamaro. Muri uwo mugambi twahisemwo urukwavu kubera yuko urukwavu rufise akamaro kanini cyane, uhereye ku nyama yago n'inyama nziza ifise intungamubiri nyinshi gusumba izindi nyama zose. Urusato rw'urukwavu rurashobora gukorwamwo impuzu canke ubwoya bwazo bukavura ubushe. Amaganga y'inkwavu arashobora kuba intabire canke imiti yo kuvura ibitegwa, hamwe n'amahenehene yazo nayo nyene arashobora gutabira imirima nk'imboga, ivyamwa hamwe n'ibindi, hanyuma umwimbu ukaba mwinshi cane. Rero muri make umugambi uhagarariye kuri ivyo bisata bitatu. Hariho n'igisata co kwigisha urwaruka uburyo bashobora gukora twa tuntu tutugenegene tuvuga mu gisata ndangakaranga, mu gifaransa bavyita perlage. Rero urwaruka rushika 10 ruramaze kwigishwa ibijanye n'ubwo buhinga. Hariho n'abariko barigishwa mu bijanye n'ubuhinga bwo kumwa imishatsi hamwe no gusuka imishatsi y'abagore. Rero ahanini nico umugambi ushimikiyeko, no kwigisha urwaruka uburyo bwo kurima no korora kijambere, tukongera tukabafata mu mugongo tukabahereza umutahe w'ibanze, hanyuma tukabigisha n'imyuga, ariko kandi tudasize inyuma igisata ndangakaranga mu kubigisha intambo, gutamba intambo z'ikirundi za zindi tumenyereye, hamwe no mu gukora utugenegene twa tundi nyene tumenyerewe, tumwe abakera bambara bagashaza. Ego ahanini nivyo umugambi ushimikiyeko. Reka tubakengurukire cyane ku mwanya mushoboye kuturonsa. Murakoze namwe turabakengurukiye. Mabayi Media TV turabashimiye cyane kubona mwaduhaye ikaze kandi mukongera mukaduha umwanya.
Murakoze cyane amwebwe namubwa muri kumura dukurikirana dukuranye kwa amaso mugandi dukuranye kw'imitima ariko kandi ubu nyene kace tuvugisha bamwe mu bashoboye kuronka izo nkwavu rero kamanze ndabasezere ariko ntuve ku murongo ucukurikirana urwaruka rwashoboye kuronswa izi nkwavu mwumve neza ukungene nabone biyumva murakoze cyane turabaramukije atego cyane byo kunda ko atwidondora yavuze ati izina ryanje ni de mu gakaraza dusaba imana niryo zina rya mbere irya kabiri ni Diodone ati iryo niryo zina abavyeyi bampaye ego urakoze cyane Diodone Diodone wo ko tukubona ngaha wari waje gukora iki ati naje ngaha kubera yuko nemeye kwakira inkwavu kugira ngo ndazitunge ndazigwize zibe nyinshi zimfashe kuronka amafaranga ariko we waronkejwe inkwavu zingahe ati zibiri ati ikigabo n'ikigore nizo mfise ubu none ubwo rukwavu ubu nyene wo kubwira ko yorukugurira nka je ndashaka urukwavu wo rugurisha ngahe ati jewe urukwavu mfise ubu ati nubwo gutunga nkagenda nkagwubakira nicyo kintu avuze ego wiyumva gute kuba waronkejwe inkwavu zibiri ati nashimye ati kubera yuko naronkejwe inkwavu zibiri kandi nziza nini ati narijya nari nsanzwe nta buryo mfise nari nsanzwe nkenye ati ndizera ko ngiye kuzironderera ibyatsi bitandukanye hanyuma ndazigaburire hama zikure zimere neza mu nyuma nzozizana ku isoko zimaze kuba nini zimfashe kuronka amafaranga nuko ko nzozitanga bankabire mu mafaranga mbega yoba wamenye uwatanze iyo ngabire ati hari uwarahagarariye ibyigwa yaje ava hariya mu Kibitoki yaduhaye inyigisho zitandukanye ati muri izo nyigisho harimo izidukaburira ingene tugiye kwitwarika izo nkwavu ati ndamushimira cyane Imana imuhezagire ego reka tugushimira cyane rero tuguna kwipfurize kuragira uronka ati namwe murakoze cyane murakoze cyane turabaramukije amahoro y'Imana mwitwa ngo iki akazi nakacu twitwa niyo nyishu Yvonne niyo nyishu Yvonne ko twabonye ngaha wari waje gukora iki twari twaje gutora udukwavu two korora hajya kuri Centre de Jeune we bakuru waronkejwe inkwavu zingahe naronkejwe inkwavu zibiri agapfizi hamwe na kavyara none tudukwavu bugiye kudukoresha iki ngiye kutworora kugira tuzorondoke mfashe no guhereza abagenzange bataturose ndabonkorere kugira nabo bazogere kwiryo terambere mbega izo nkwavu mwazironkejwe nande twazironkejwe n'umwigeme yitwa Ange Charlene nakahe kajambo ushobora kubwira Ange Charlene Ange Charlene shobora kumuha akajambo ko kumushimira ndamukengurukira kugira iri teka duteye hano kuri komine Mabayi azoritere n'ahandi n'abashobore kubaroswa ubwo buryo bwo korora reka tugukengurukire cyane umwanya duhaye namwe murakoze kandi twabashimiye nshuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV reka namwe tubashimire kukungira mwamwe kumuradukurikirana ahasigaye na mu kindi kiganiro murakoze cyane